bano Imana ishengero n'umugeni ariko arategurirwa umukwe. Tugo turategurirwa umukwe. Umukwe ni inde? Ni Kristo. Umukwe ni Yesu. Rero iyi periode turimo, iki gihe turimo, ni gihe Imana biciye mu ijambo ryayo iri kirategura umugeni wa Kristo, iri kirategura, ikiyadutegura, iriko iragukurako ibintu vyose bidakenewe kugira ngo ube umugeni mwiza wa Kristo, atagira injebejebe, atagira amarabaga, atagira agasembwa, yuzuye iki? Ubwiza. Alors ni kimwe ku Imana iri kiragutegura gutyo, mbwa ni kindi kwemera gutegurwa. Haleluya. N'uyu munsi ndafise kwizera yuko ari injebejebe ziza kuva ku buzima bwanyu. Ndafise kwizera ko ari amarabaga aza kuva ku buzima bwanyu. Ndafise kwizera ko ariho n'ubwiza mugira mwambare. Haleluya. Je naje nk'umumarene wawe kugira ngo ndakumaki ko Kristo vuba cyane araje kudutora, kandi azogutora uri umugeni atagira agasembwa, injebejebe cyangwa amarabaga. Mugabo rero kugira ngo ube umugeni atagira amarabaga cyangwa agasembwa cyangwa injebejebe bisaba kutegurwa. Muramaze kubona umugeni agenda umukwe atora atigeze yitegura? Ndi mwisi ngaha. Muramaze kubona umugeni batora atateguwe? Urabona nk'indwi yose marene bari kumwe n'umukobwa ugiye kurongorwa, amubwira ibi, amubwira bijya, amubwira ibi. Ku minsi ya nyuma hoho abari karamukorera ko ku buryo ngira n'ahantu hari inkovu arayifuta, amashaka kumushira ko nka double couche akamusiga ku buryo umugeni utamuravye neza ahubwo kwicura ati bampinduriye. Baramukorera ko kubera iki? Umukwe arageze kuza kumutora. Bano Imana iyi faze turimo ni faze yo gutegura umugeni wa Kristo. Ukabura umugeni wa Kristo, nagombe nakubwire yuko iki ni igihe cyo gutegurwa k'umugeni wa Kristo. Hari ikintu Imana iri kirakora muri iyi minsi ya nyuma, iri kirategura umugeni wayo. Nicyo gituma dutegeza kwiexposa kw'ijambo, kugira ijambo ry'Imana biriva ngo ni inkota ya mwemu, rigende rirakata injebejebe, rigende rirakata agasenga, rigende rirakata utuntu twose gushika azotwishira turi ishengero rifise ubwiza. Amena. Haleluya. Alors uno munsi naje kugira ngo contribute muri icyo gikorwa mu buzima bwawe. Tumaze iminsi tuko turaganira hamwe ku bantu badufatiyeho. Turi mu gitabo ca Filemoni igice ca mbere umurongo wa 20. Haleluya. Sinzi ko mwashitseyo. Kuri mirongo yaba ngo ego mwene data nkubonemo ikimazi mu mwami wacu, nduhure umutima muri Kristo. Usomye arundi murongo twasomye mbere yuko nja muri Actes des Apôtres, kambanza some undi murongo ngaha ahanyene muri Filemoni ku murongo wa 10 avuga ngo ndakwitwayeko ku mwana wanje Onezime, uwo navyariye mu minyororo yanje, atagugirira ikimazi kera, ariko noneho atugirira ikimazi tweme. Kera Onezime ntiyari umuntu w'ikimazi kwishengera, mugaca ngo noneho ubu ni umuntu w'ikimazi. Ndaza kubigaruka ko mu mwanya. Praise God. Reka some ibindi murongo
hariya muri Actes des Apôtres 13 byakozwe n'intumwa 13 murongo wa 36 tuvuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe, twese tuvuga ati mu gihe ciwe. Yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira, ahambya basekuruza arabora. Haleluya. Maze Dawidi mu gihe ciwe, nagomba gusunyeka kantu birivuga ngo mu gihe ciwe, birivuze ngo Dawidi mu gihe ciwe. Mbega ndabaze, ubu turi mu gihe ca Dawidi? Ubu turi mu gihe cande? Cawe. Dawidi mu gihe ciwe, mu myaka yiwe, igihe ciwe cyo kwisi, igihe ciwe cyo kubaho, Dawidi akora ibyo urabona ko ari vyiza, akora ivy'Imana igomba, hama arasinzira, hambya basekuruza arabora. Hari ibintu ngashaka gukuramo. Icambere nagomba kubwire ko umuntu wese muri twebwe arafise igihe ciwe. None igihe cyawe ni ikihe? Ni ikinyene urimo. Iki gihe cyawe urimo ni igihe gikomeye cyane kandi gifise umwanya kanaka kizohera. Aya majambo tuko tuyasoma igihe cya Dawidi cyararenganye. Aya majambo tuko tuyasoma Dawidi atakihari mu buryo bw'umubiri. Byumvikana ngo igihe cya Dawidi cyaraheze. Nga kubera iki Dawidi yanditswe ngaha? Ni kubera ko mu gihe ciwe ntiyatakaje umwanya, yakoze ibyo urabona ko ari byiza. Mu yandi majambo yabaye wikimazi mu gihe ciwe. Amen. Alors, nshuti yanje, nagomba nakuzana ahantu ntupfishe ubusa igihe cyawe. Kuri bamwe kandi meze nk'usubira inyuma cyane, dufise ibihe bitandukanye. Hari ibihe by'ubwana, hari ibihe by'ubuyabaga, hari ibihe by'umuntu menga atanguye gukura, hari igihe cy'ubusaza. Igihe cyose wowe urimo ntugipfishe ubusa, kuko icyo gihe cyose urimo hari iby'Imana ikwiteze ko. Uri umusore, uri inkumi, uri umupapa, uri umutamakazi, igihe cyose uhagazemo hari iby'Imana ikwiteze ko. Kuri Dawidi Imana ishimwe, turafise umuntu umwe yarose intahe mu gihe ciwe. Bivuga ngo mu gihe ciwe Dawidi akora ivy'Imana ibona ko ari vyiza, hama arasinzira. Haleluya. Igitangaje rero, ukunyene Dawidi yasinziriye, ni kumwe wese muri twebwe azosinzira mu gihe ciwe. Ntihagire umuntu n'umwe ava asinzirizwa nuko yavyutse uno munsi akabona ariho, n'ejo yavyutse akabona ariho, na hirya y'ejo yavyutse akabona ariho. Ivyo si garanti kuzokwamaho. Dawidi nawe hari igihe yavyutse asanga ariho, asubira avyuka asanga ariho, hama habaho ijoro atabayeho. Aba umuntu atakiri mu mubiri, atangwa kuja mu bantu barenganye bavuga muri histoire. Ariko nagomba kubwire ko iyi misi yawe y'ubusore ntizogumaho, iyi misi yawe y'ubuyabaga ntizohaguma, iyi misi yawe umeze ukumeze ntizohaguma. Mugabo rero umaze gutaha ko itazohaguma, ukwiye kuyimaximiza uko umuntu w'ikimazi mu gihe cyawe. Haleluya. Ukwiye gutaha ko nimba iki gihe uhagazemo kizohera, nigipfe guhera uko ariko kose. Reka gihere usize intahe, reka gihere usize intahe ya Kristo mu gihe cyawe. Paulo rero yandikiye Filemoni, amubwira ati Filemoni, mu gihe cyawe nkubonemo ikimazi, ndakubonemo ikimazi. Mwanya majambo, mu gihe cyawe gerageza ubu umuntu w'ikimazi, umuntu w'ikimazi. Reka subire gatonyi context yandikiyemo Paulo, yandikiyemo Onezeye Filemoni. Context yimwandikiyemo, iki ni gihe Paulo yarafunzwe i Roma, amaze igihe kinini afungiwe i Roma. Hanyuma nawe yarafunzwe, yari yaravuze ubutumwa bwiza. Uyu Filemoni yandikiye yari umurongozi w'ishengero, mugabo ishengero ryo mu nzi wiwe. Kandi ishengero ryo mu nzi wiwe ngani ni yari famille, no. Mu gihe cya kera bavuze ubutumwa akaboneka abantu 3 4 5, baca bagira igicaniro bakaja mu nzu y'umuntu kanaka, umuntu akitanga agatanga inzu. Aro Onezime
kimwe mu bintu nako Filemoni, kimwe mu bintu vy'ikimazi yari yagize, yari yatanze inzu yiwe ku bw'ishengero. Aratanga inzu yiwe, hama abera basengera muri iyo nzu. Mbere Paulo amuhagurutsa nk'umurongozi w'iryo shengero ryo mu nzu kwa Filemoni. Filemoni igihe ciwe aba umuntu w'ikimazi kuri iyo kote, hama Paulo afatwa atwagwa mu ibohero. Muga Filemoni yari afise umugurano wiwe yitwa Onezime, yari umupagani, yari yaramuruhishije ameze nabi cyane. Mbere ava mu nzu kwa Filemoni atanamusezeye, no vyita mbere nk'umuntu yo batorotse, hama aragenda. Agiye aja i Roma, acahurirayo na Paulo mu gasho. Ahuriyeyo na Paulo acamubwira ubutumwa bwiza. Onezime arakizwa. Onezime Paulo aramurera. Ni wa murongo twasoma aho yavuze ati Onezime ndamusabiye ikigongwe ku makosa yagukoreye. Mbere namubwira ngo naho wari umwenda yagiye kwivye ndawishizeko, nayo bari ibintu yagiye agukoreye uzombye bikurihe, kuko Onezime nati wa wundi Onezime natakubereye ikimazi ava ubu unye asigara umuntu w'ikimazi. Hama cyamubwira ati mbere misemo gutamwigumizako, misemo kumukurungikira kugira gufashe mu gikorwa cy'ibango ryawe. Mugace mubwira ikintu gikomeye cyane, aca mubwira ngo niyamara kugushikira ntuzumwakire nk'umukozi, ntuzumwakire nk'umugurano, uzomwakire nk'uko nyakira. Ati kubera Onezime ntakiri wa wundi, Onezime yarahindutse. Kera yari umuntu atagira ikimazi, mugu n'umuntu w'ikimazi. Ati mbere vyari byiza ko nari kumugumana, atariko misemo kumukurungikira kugira woroherwe mu gikorwa cyawe. Iyi niyo context yavyanditsemo. Alors nshuti yanje, uyu Onezime mu gihe ciwe yabaye umuntu w'ikimazi, kandi Imana ishimwe ku bwa Filemoni. Uribaza umuntu yahora umukozi wiwe agasiga mugiye n'amadega, mbwa yaramwakiriye, aca mwakira nka mwene data nk'umukozi w'Imana, amwakirana urukundo. Kimwe mu byo biriya ishingira intahe Filemoni ava ngo yari umuntu w'urukundo, akunda abantu atabanje kuraba iyo bava, akunda abantu atabanje kuraba personalite yabo, yari umuntu yuzuye urukundo rwose. Mugabo Paulo asubira kumwandikira kandi amubwira ati Filemoni subire ngume ndakubonamwo umuntu w'ikimazi. Haleluya. Yari yabaye umuntu w'ikimazi, nivyo yagize ibintu byinshi gushikaho mbere. Kimwe mu bindi bintu vyerekana ikimazi cha Filemoni, yari umuntu atanga indaro mu buryo bukomeye cyane. Yari umuntu atanga indaro. Paulo muri icyo cete yaramwandikiye, ningasoma igicete cyose yaramwandikiye amubwira ngo vuba nzoza uzompa indaro yaho nzorara. Haleluya. Kimwe mu bintu vyotuma umuntu w'ikimazi muri nose nukugira umutima wagutse, ukaba umuntu atanga indaro. Ndabizi avec ubuzima bw'Ujumbura muratawe kwimvira ati pastor, natwe ntidukwiye tuba cyo gutanga indaro pastor. Imana ishimwe, twese turafisa ahantu tuba, twese turafisa aho twaje tuva. Mugabo ni washika ahantu ukiro tuva ahantu ari umuntu akeneye indaro, uzomuha indaro, hari umugisha ufatanye no gutanga indaro. Ikintu cyangiwe kuri Paulo no kwandikira Filemoni akanamushimira, akavuga ati ndagushimiye. Filemoni akihari lana gome ntangure kwinjira mu tuntu tumwe bano Imana, ino mico yacu yano hantu tubaye imwe tukwiye kuyibriza no kubaho twitandukanije nayo. Turi ahantu atamuntu ashimira uwundi akiriho, turi mu mico atamuntu ashimira uwundi akihari, turi mu mico aho umuntu ku mpanda bamushira amashugwe menshi cyane, mugabo akihari nta numwe yigeze mwana agashugwe gatonya. Uyu muco si mwiza. Umuntu agwaye ari muri koma, imikeke iratekwa, amafi meza, inyama nziza, amafiti meza, imiceri myiza iratekwa igatwagwa mu bitaro. Ariko ndababaze, umuntu ari muri koma ararya umuceri? Mbwari umuntu hari igihe yari afise
akomeye ameze neza, mugabo ntiyamubereye ikimazi. Ariko aragenda agiye kumuha ibintu adashoboye no kubona, adashoboye no kujya. Ukihari girira ikimazi abakiriho. Praise God. Vyo kumarira iki kugura ikositime ikiziga? Vyo kumarira iki kugura ishugwe rizimvye ikiziga? Bimazi yugira seke nziza ikiziga? Nga umuntu yarakihari, yarabuze amazi, akabura haba, akamererwa nabi. Uhari ukiri muzima, girira ikimazi abakiri bazima. Praise God. Kumbure ndaza gufata umwanya utari mutonye wo kwigisha, mugabo haleluya, vuga ati ndagira ikimazi abantu, ndagira ikimazi abantu. Alors iki kintu cyo kugira ikimazi twacapiritse mu bintu bitatu nyamukuru. Ngomba ndabitsimbataza, sinabwiye gufata umwanya neza wo kubitsimbataza, mugabo no munsi ndagomba ndabitsimbataza. Ikintu cya mbere twavuze cyo kwaplika iki kintu ni hehe? Ni mu miryango yacu. Vuga ati umuryango. Tuziganza kuki? Vuga ati Mana nkiriho uzomfasha kubera ikimazi umuryango wanje. Bani Imana nagomba ndababwire yuko imiryango ni ikintu gikomeye cyane, n'ahantu Imana yaduhereye ingabire y'ubuzima dufise. Kandi aho nyene mu miryango namankunda kuvuga ngo utarinjira mu ishengero na rimwe wari mu muryango, utahura na pasiteri wawe wari kumwe na mama wawe na papa wawe, iri shengero itanavuka wari muri famiye. Vyumvikana ngo igihe Imana yatanguza igiciro cy'umuryango, burya yari igamije ko amavalere ya mbere y'ubuzima tuyigira mu mafamiye yacu. Burya ivyerekeye kubaha Imana, Imana yatoje Abisirayeli yuko bazobyigishirizwa mu miryango iwabo. Ivyerekeye gukundana, Imana yashaka ko abantu hambere bavyigira apana mu ishengero, mu miryango iwabo. Ibi tuvuga gutanga igituma binagorana ngaha ni kubera ni vyatojwe abantu mu miryango iwabo. Urabona dukura hari kwikunda gukomeye mu miryango iwacu, ku buryo umuvyeyi uzi ko afise vyose, ukumva ko umuntu ashonje amubwiye ngo nta kintu ushobora kugufasha, muhagararanye uri umwana wiwe. Ivyo wowe kubaza ngo birarenganye, ntibirenganye. Umwana yigira ku bavyeyi imbere yuko yigira ku ishure n'imbere yuko yigira mu ishengero. Imana ashyiraho urugwego rwitwa imiryango, yari izi ko aya mavalere y'ubwami bw'Imana ariho abantu bazoyigira ubwa mbere imbere yuko bashika mu ishengero. Igituma mu ishengero bigoye kwigisha urukundo, igituma bigoye kwigisha kwihangana, igituma bigoye kwigisha kubaha, ni kubera aho tuza tuvuye navyo twaronseho. Umwana w'umukobwa yategerezwa kwigira guca bugufi, kubaha umugabo kuri nyina. Mugabo rero sivyo tubona mu miryango iwacu. Ibaza ukuranye n'umuvyeyi akwita se, akwita umugabo, umugore akwita umugabo, uwo mukobwa ariko arabiraba, mwibaza ko azova mu iki mu buzima? Nimba yabonye mama we akwita ikoferi ni papa wiwe, wewe wazomurasabiri, kuko umwana yamashaka kurengera ibyo yabonye abavyeyi bakora. Ibaze bibiliva ngo bagabo mukunde abagore banyu. Mwibaze umuhungu yakuze arabase, atigira n'umunsi n'umwe agaciro nyina, atigira n'umunsi n'umwe akunda mama wiwe, amusuzugura, amushira hasi. Uwo mwana ngo agiye kubaka urugo, azobaho ubuzima bwitwa gute? Bonimana iki kintu bita amafamiye nico Imana yashakamo bwa mbere ko twigira mu mavalere y'ubwami imbere ko twigira mu ishengero. Ariko rero ikintu gikomeye Satani yakoze, yatatse imiryango arayica. Umugabo mukura mu kibanza ciwe amutereka handi,
umugore amukura mu kibanza ciwe amutereka ahandi, abana bava mu kibanza cyabo bajya ahandi. Ivyo rero nivyo bituma n'amagenerasiyo ari imbere ari muri danje. Kubera iki? Ni kubera atamavarere ari mu miryango, nta mavarere ya generasiyo izoza ahari. Kuko generasiyo izoza iri n'abana batonyi bariko barakura uno munsi. Raba ibicapo bafise rero uno munsi. Haleluya. Alo, ahantu hambere ndiko ndavuga ngo uba umuntu w'ikimazi mu muryango iwanyu, ni hantu hambere ho kuba umuntu w'ikimazi. Nshuti yanjye, ndakubonamo ikimazi mu muryango iwanyu, ndakubonamo ikimazi ku muvyeyi wawe yakuvyaye, ndakubonamo ikimazi kuri bakuru bawe cyangwa batonyi bawe, ndakubonamo ikimazi mu muryango iwanyu. Mbwa navuze ngo niwoshobora kuba umuntu w'ikimazi mu muryango iwanyu utazi ibibazo bihanze umuryango wawe. Bamwe barakizwa bakaca bava mu miryango ntibasenge n'imiryango yabo. Ndi cyareme gishasha, simwanye namwe, mwe muriko muja mu muriro, nanjye ndiko nja mu ijuru. Ariko Bibiliya burya yashaka ko ubwa mbere abantu ba mbere wosova nabo mu muryango iwanyu. Ndakubonamo ikimazi mu muryango iwanyu first. Haleluya. Haleluya. Nico gituma kubera gutegwa kw'imiryango abantu baza mu ishengero barakomeretse, wamuvugisha akakurandamura. Mbwa uko kurandamura nibikomera agendana yanduriye hehe? Mu miryango iwabo. Yakuze adakunzwe, yakuze adahabwa icyubahiro, yakuze atamuntu n'umwe amubwira ngo uzovamwo ikimazi. Hamariraje mu nzu y'Imana uri kumwigisha ibintu nk'ibi biramugora kwakira. Kubera iki? Satani yateye ingo. Nguma nize ko turi generation shasha dushobora gukosora ivyo bintu duhereye mu rugo. Aya nimwanyumvise neza. Nyigana mugenzi wawe ati uwikimazi mu muryango wawe. Haleluya. Ndabibutse yuko imbere yuko ishengero rihaba hari umuryango. Mu yandi majambo nimba uri kwankurikirana neza, imbere yuko bikimazi mu ishengero, je niteze ko bikimazi mu muryango wawe. N'uwo mugabo atanga dima adatanga rasyo muhira. Ora ari bameze gutyo. Kubera atinya Imana, atinya n'igihano cy'Imana, hama kaza gatanga dime muga muhira. Abana nibajya n'ibindi vyinshi. Praise God. Ubikimazi hehe? Mu muryango wawe. Mvuze gutyo simvuze ngo ujye dime y'Imana, mvuze ngo Imana shavuga ati pasta urandekuye rero je nzokorera Imana ariko ibikorwa byo muhira byose biyeze. Sibyo mvuze, sibyo mvuze, je ndumwigisha nkarikira ibyo mvuze. Praise God. Dime si wawe, dime ni y'Imana. Mugabo ayo nyine asigaye, kuko nta dime ishobora kubaho atayasigaye. Ngayo nyine asigaye abejere neza kugira uwikimazi ku bana bawe, kugira uwikimazi ku muryango wawe, kugira uwikimazi kuri kazoza. Haleluya. Vuga ati nzoba ikimazi ku muryango wanje. Ati pasa none kubera iki ishengero? Ndakubwira igituma ishengero. Igituma ishengero ni kubera imiryango ya failinze. Imiryango yananiwe ntiyashoboye kwigisha amavarere y'ubwami bw'Imana abantu. Ubure Imana yarazanye undi muryango wa kabiri witwa Eglise locale. Iyi rero ni chance ya kabiri. Inde utaronkeye mu rugo ukazoyiburira ngaha uzobutakaye nta chance ya gatatu yari. Ukabutige gutanga muri wanyu mutavyigira ngaha nta chance ya gatatu yari. Ukabutize guca bugufi mu rugo ukabona nuvyigiye ngaha mu ishengero nta chance ya gatatu yari. Ayo mavari utashoboye kwigira muhira Imana yashizeho kandi karyo, kandi Imana ishime ku bwawe uri mu ngoro y'Imana. Abavyeyi baba baragutoje indera ati ntusambane, niwibe, ntubeshe, hama niwaparvena kuhashika kubera ibicapo bibi. Ubu rero umaze gushika mu nzu y'Imana mutashobora guhindukira ngaha nta kandi karyo.
ishengero ni deuxième chance imana. Haleluya. Narivuze ngo imana ishimwe cyane. Haleluya. Nicyo gituma dugushikano hano ukisanga hari ibintu utikishijwe neza utanabayeho, ijambo ry'Imana rikagukosora, emera gukosorwa. Ijambo ry'Imana rikaguhindukiza, emera guhindukira. Ijambo ry'Imana rikagutsinda, emera gutsindwa. Kubera iyi ni deuxième chance. Ibyo utarose muhira ntibaguhaye agaciro, Imana yaguha agaciro mu nzu yayo. Mwirakumbura ko gatatu izovamwo, muga mu nzu y'Imana nta mumaze kugira ngo nakizovamwo. Mu nzu y'Imana hari indi chance. Ufise ibicapo biki kuri papa wawe, kuri mama wawe, bakaba barafeirinze, nturi suppose gufeiringa, warose undi muryango wo kukurera ishengero. Ubikimazi ubwa mbere mu miryango iwanyu. Icya kabiri, umuntu w'ikimazi hehe? Mu ishengero. Haleluya. Bani Imana mwari muzi yuko, haleluya, umaze gukizwa ikindi turi abantu bakijwe ngaha, turi abantu bakijwe bakese umwami n'umukiza, tuzi ibiganza Imana ishimwe ku bwanyu. None uhejeje gukizwa hakwirikira iki? Warakwiye kwibaza ico kibazo. Mbega Mana, mpejeje kwa Yesu Kristo hacakwirikira iki? Uhejeje gukizwa hakwirikira gukorera Imana. Ndacishuye utarufise inyishu ndayikubariye. Umaze gukizwa hakwirikira gukorera Imana. Gukorera Imana rero, dukorera Imana bivanye n'ingabire Imana yaduhaye. Bibiliya ivuga gutya, somera umurongo umwe, 1 Corinthiens 12:6 gushika kuri 7. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora. Twese tuvuga ati hari uburyo bwinshi bwo gukora. Bari Imana bivuze ngo hariho uburyo bwinshi bwo kugira iki? Siko mwabyumvise? Ni ariko kugira ati ibikorwa ni byinshi cyane. Hari uburyo bwinshi cyane bwo gukora. Hari ibintu byinshi cyane byo gukora. Byumvikana ngo ugomba gukorera Imana, hariho tere nini cyane gukorera Imana. Amen. Ariko Imana ni imwe. Ariko Imana ni imwe ikorera byose. Ikorera byose muri bose. Seti. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpemu. Yamara umuntu wese ahabwa n'Imana ikimwerekana ko iki mwemu. Kugira ngo oya, mwumvise abantu Imana ko bavuze ngo umuntu wese. Mwumvise ko bavuze ngo umuntu wese. None mu bantu bose wowe urimo.